N'igenekerezo rya 26 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2024 Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha ikaba yagendeye Dani Fikirini batazira Fikirini video umurimyi mworozi akaba anakora akazi ko gufata amasanamu akaba ari mu ntara ya Gitega komine Giheta ku mutumba Remera aho ariko arangurira umugambi wo kurima itomati zubakiye bita greenhouse kandi ntizirware afashwe mu mugongo n'umugambi Payeje yatwiganiye uko yatanguye uwo mugambi n'umutahe yatanguje. Tutaye kwiyumvira uyu mugambi mu 2018 urabona jewe ndubatse hama uyu mugambi rero jenze nkora akazi ko gufotora rero hari y'amezi tuyagezeko atakazi kaba gahari Ni nkaya amezi yo mu kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatanu nta kazi kaba gahari kenshi rero baje yumvise umuryango ndimvene nzobaho gute n'umuryango kandi imiryango kuma waguka none no ukora iki rero ndace ndo nk'umugenzi wanje arambwira atari buhinga bwo gutera mu itomati kandi ntizigware ugera yumvise inzu akazu nako ndubaka yikari ya kabiri nari maze gupima nkabona itomati ukuntu zimera ukuntu zigwira rero je ndavuga ati bigira gute babigenza gute arancira ku mayange nabaza bigurira hehe arambwira twabigurira anje rero ndatanta chance byaratevye kubera nawe yaramaze kubipima mugabo sinari bwaje kuraba ukuntu yabigenjeje hama birateba numva ko aciye imyaka 2 ndabitanguye ngayo imyaka 2 nabikoze nabikora nabi ndabikora byo kwifasha kwera hari muhira ku murima w'imetero 6 ku 10 6 ku 8 kara karima gatoya kwifasha kugira ndabe ko bikunda murazi ufise umuryango si ibintu uva kwiyumvira kuvyuka mu gitondo gacha yumvira gashasho kubikora ndabanza ndakwana navyo ndapima ndabona ko bikunda hanyuma rero ndavuga ati kanzo kwipanga mu nyuma ndabikora je umugambi ico navuga ko jewe intuza natanguriyeko nitwa Samire ko naraguze ndabika iyo sashe ibiti ndagura bike nkaza ndubaka birateba biranabora nagiye gushira kwisashe byaraboze kubera iki uburyo buke nari mfise nshira kwisashe byamaze kubora mugabo ndashima Imana birakunda bica biramfasha n'inguvu zo kugira iki zo kwandika kugira iki Payeje mfasha Payeje mvaje kumfasha nawe bari kuza muhira barakuza basanga ibintu byubatse mugabo iyo bagera bakanyeganza gusanga gatonye cyaca bihenuka mugabo urumva narakoresheje ingufu nyinshi ndavuga ati jewe ku buryo buke mfise kankorane n'ubwo buryo buke mfise hama ubwo bundi bwinshi reka buzoza mugabo jewe ndi he ndi ku kive isigara kore abajenere aho bari hose ujya mutaye muto ufise gwana nawo nujya nyine nturindire ngo ninaronka umutaye munini niyo nzokora uzi gute ko ari uzobure aratubwira kandi ubuhinga akoresha mu gufumbira imirima yiwe anangresha imikirimo oya haryohejwe n'iki rero aya namaganga y'inkwavu n'amase y'inkwavu gusa nta n'ikindi yindi yari ifumbire yindi itwa Diago nayo nibisanzwe ikora mu gihe igiterwa kimeze gute cyane si iyo fumbire yindi isanzwe kuko benshi bacakoresha ziya zindi mugabo jewe ngaha nta yandi mase muravye no hanze muraza kuyabona namase y'inkwavu mba rero hajya babwira ati urukwavu ni imari urya nkajeho ku bwanje ni nzahabu yego kuko urumva ntagurishije ku nyama nagurisha kuja kubatunga byase mbuze abakiriya kirazikoresheje jewe nyene nkirira cyakoresha amase. Dani Fikirini araremesha urundi gwaruka kubijanye n'akazi akanaruhamagarira gukoresha cyane imbuga hwaniro mu vy'ikimazi. Mu Burundi turacavise ubuzi bwinshi bwo gukora. Cyo ndemesheje abajene bagenzanje. Ico no bahanura. YouTube iravise akamaro kanini gose ku mujene cyane. Agifise umwanya wo kugira iki wo gukora. Jewe ibyo nzi byose nje nabambira abajene bagenzanje nta kintu kimenzi banyigishije byose nabikishijwe na YouTube
ico nohanura rero abagenzi banje ndanabaremesha ntibirande yego narondere ico yumva kiri mu mutima we akiduze arabiye kuri YouTube yego kandi ngaca ndabashimira na mwebwe cyane kuko namwe tutembereye kuko hari abandi bajene ngaba baca barema yego bafise ubwoba mugabo ntibasubigira ubwoba nagende kuri YouTube nimba ari akazi kose akora arabe YouTube nimba arakashaka gukora arabe YouTube iraguproposa n'ibintu byinshi iramwunganira iranagupropose Yego. ivideo ushaka kuraba Yego. ntibarabe video z'ibitera soni ahubwo barabe video z'ibintu kuko byose ndakubwiye vy'imigambi mfise byose bizova kuri YouTube kandi irabikwiye kuri YouTube. twobamenyesha ko kurima itomati zubakiye bikinga indwara nyinshi ku giterwa c'itomati kandi bigatanga umusaruro ushimishije aho igiti kimwe gishobora kwama itomati zirenga 100.